bagenzi mudukurikirana, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Turi mu rukurikirane rw'ivyigwa vy'indongozi yo kwiga Bibiliya, aho kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 29 Ruheshi tugomba twige icigwa gifise umutwe uvuga ngo kunezereza Yesu. Tutarabandanya reka dusenge Imana. Mana uri mu ijuru, turagushimira kubuntu bwawe bushishikara kubana natwe n'ukuntu wamutwitwararika kugira ngo uzuduhe ubuzima budashira nuhabwe icubahiro. Muzubane natwe udusobanurire biciye muri mpama wa Yesu kugira ngo tubashe kukunezereza by'ukuri. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Aha rero ku munsi wa kabiri batubwira ngo kunezereza Yesu. Aho batanguye batubaza ati mbega hari umugenzi yoba yigeze kukubaza uko umunsi wawe wagenze, ko ibintu byose byagenze neza? Ntiwibaze rero mu gihe Imana ariyo wowe ubajije ico kibazo, mbega Imana yoyo yokwishura gute? Mu gihe wowe ubajije uti Imana umunsi wawe wagenze gute, nubuhe bwoko bw'inyishu yiteze ko Imana yoguha? Birashoboka ko wokwishurwa ngo umunsi wanje wabayemo ingorane gusa. Muri ino si yacu, kubera ko Satani yatugwishirije ishano, tukaba mu bihe by'umwiheburo, amaganya n'agahinda, tugenda duhura n'ibibi byinshi bibabaza imitima yacu ndetse bikanaduhahamura. Ariko hari ivyizigiro kuri Yesu, kuko Yesu we yama atwifuriza ineza na ntaryo, aho ubwiwe yemeye akitanga kugira ngo atubere ikimazi gishimwa. Twese tuzohinduke abana b'Imana, twese tuzoragwa ijuru kugira ngo dushobore gutsinda ibi bibi Satani yamaduteza buri munsi. Aho umwanditsi yaragerageje kuvuga muri ibi bibi byinshi duhura nabyo, aho yavuze ngo nagize amarira mu maso mbonye inkambi ibihumbi z'impunzi zuzuyemo abana barengewe n'imbeho n'inzara n'amarira. Natambukiye mu mayira yo mu bisagara, mbona yuzuyemo abantu barira kuko badafise aho baba, kuko batishoboye. Umutima waciye ucika intege kubera abagore bahohotewe n'abana bafise ubwoba, kuko ukuntu bagurishwa nk'ibikoresho mu bikorwa by'ubusambanyi. Niboneye ububi bw'intambara, ingaruka mbi z'ibiza ndetse n'ububabare bubabaza bw'indwara zica intege kandi zica. Ariko Mana, hoba hari ikintu kigushimisha? Uyu mwanditsi wewe byaramuteye agahinda gushika naho yibaza ko kumbure kuri ino si yacu atakintu kinezereza Imana. Ariko turaza kubona mu mpera y'iki cigwa yuko hari ikintu nyamukuru kinezereza umutima w'Imana, kinezereza Yesu, ari naco twese duhamagarirwa gukora. Ngo hoba hari ikintu kikunezereza? Hoba hari ikintu kizana umunezero ku mutima wawe Mana? Reka twifashishe ijambo ry'Imana riboneka muri Zefaniya igice cya 3 umurongo w'17. Haravuga ngo uhoraho Imana yawe ari hagati muri wewe, n'umuhizi ashobora gukiza, azokunezereza n'akanyamuneza, ahwekereye mu rukundo rwiwe, azokunezereza avuza impundu. Nubwo rero turi muri ino si y'ibyaha n'ibyago, inzara n'inyota, ibibi byinshi bitandukanye bituma twihebura, Imana yo yidufitiye imigambi myiza, kuko aha iraturemesheje itubwira yuko uhoraho ari Imana yacu kandi iri hagati muri twebwe. Ibyo ni ibyizigiro Imana iduha, byama bituremesha, bigatuma tugira ibyizigiro byo kuzobana nayo nubwo duhura n'ibigeragezo byinshi hano mu isi. Aha rero umwanditsi yabananije avuga ngo nitwiyumviriye inkuru. Inyuma y'igishinga ntahe cyawe ugaca ubona umugabo cyangwa umugore cyangwa inkumi cyangwa umusore yemeye Yesu nk'umukiza wiwe bwite. Ngiki rero ikintu
kinezereza Imana. Nuko ibishingantahe byacu vyoba inzira yo gukirizwamo ya bene data, yuko ibikorwa byacu byozana benshi ku Mana. Uyu niwo munezero wuzuye wa Yesu. Mu gihe jewe canke wewe twoba tugira ico dukora mu bikorwa byacu kugira ngo tuzane benshi kuri Yesu, ico nico kintu cyonyene twokorera Imana kikayinezera, kuko ni naco cyatumye Yesu yemera kubambwa ku musaraba, kwari kugira ngo twese ab'Imana yaremye itwikwegere ko biciye mu gakiza ka Yesu Kristo. Rero ndabatumirira kuba mu bikorwa binezera Imana. Ivyo navyo si bindi ni gukora ivyo Imana ishaka no kuvuga ubutumwa kugira ngo tuzane benshi kuri Yesu. Abataramenya ko Yesu akiza, ko Yesu aruhura, ko Yesu ari we mucunguzi wacu, abataramenya yuko inyuma y'ubuzima twimirije ubuzima busha bw'ibihe bidashira bitarimo icyaha, abo bose tubashikirize ko iyo nkuru nziza kugira ngo babashe kubohoka, maze twese hamwe tuzojane mu ijuru. Iyo umuntu umwe wenyine yihanye, ijuru riranezerwa, abamarayika bakaririmba, Imana igahimbaza, Yesu akishima, kuko ababona yuko icyo yaje kubambirwa kiriko kirajya mu ngiro. Kandi abo bantu ntibashobora kuza kuri Yesu jewe nawe tutagize icyo dukora. Nahacu rero ko kugira ngo mu bikorwa byacu dukore tubishishikarize kunezereza Yesu mu kuzana abantu yaremye kuri we. Ni igiki gishobora kuba cyiza cyuzuye kuruta kumenya ko ibishingantahe byawe bizana umunezero ku mutima w'Imana mw'iyi si? Iki ni ikibazo umwanditsi yatubajije ngo mbega ni iki gishobora kuba cyiza cyuzuye kuruta kumenya ko ibishingantahe byawe bizana umunezero ku mutima w'Imana mw'iyi si y'imibabaro. Je ku bwanje no kwishura nti nta kintu na kimwe cyoba cyiza kuruta ko ibishingantahe byacu bizana umunezero mu mutima w'Imana mw'ino si y'amarira. Ibishingantahe byacu iyo bizanye abana b'Imana kuri Yesu, icyo nico kintu kinyura umutima w'Imana kigatuma Imana inezerwa. Ndabatumirira ko guhere uyu munsi twobigira ingendo yacu ya buri munsi, ko ibishingantahe byacu byokiza bene data bakaza kuri Yesu, kugira ngo tubashe na ntaryo kunezereza Yesu mu buzima bwacu, kugira ngo n'inyuma y'ibi bihe tuba muri no si y'imibabaro, Yesu niyagaruka azoduhembe, azodushimishe, amaze kudukura muri no si y'imibabaro tukaja kwibanira nawe ibudapfa. Nibyo ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mana ushobora byose, turagushimiye ku kuntu wama utwiyegereza ndetse ukaduha umunezero, ukanatwemerera ko inyuma y'ubu buzima bubi bubabaje bwo muri ino si uzotujana iwawe ahatagira amarira, ntuhabwe icubahiro. Biciye muri mpwemu yera turakwinginze ngo uduhe kuba ibishingantahe byawe bituma abandi baza kuri wewe, kugira ngo uzogaruka twese hamwe ko watubambiwe Yesu tuze tugusanganire ku bicu. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye.